Abakozi bo mu nzu hari abigenza nabi mu kwibagira ivyo bajejwe mu kazi kabo, n'abakoresha ku ruhara rwabo hari ababangamira abo bakoresha mu kubafata nabi. Ishirahamwe ritanga abakozi rikanabigisha akazi nuko bokwigenza hagati yabo n'abakoresha babo, n'ivyo amategeko abarekurira iterambere mu gwaruka service biciye kuri Evariste Nzeyimana arirongoye aratanga umuco ku bijanye n'inyifato y'abakozi ndetse n'iy'abakoresha. Ubwo nivyo ishirahamwe riranga abakozi bo mu nzu kandi mugabo sabo mu nzu gusa kuko nababwiye yuko muri kwa kwigisha ugwaruka turondera amasoko henshi yashoboka mu bubare mu mahoteli mu maresitora mugabo byose kabica ibyo mu nzu kubijanye rero n'ibyo abakozi iyo bishite bagafata nabi mu kazi tuba twabarangiye ishirahamwe riba rihari yaje kugira ico bita visite hanyuma akabimpanura hanyuma dusanze ari ibintu biturengeye na twebwe tukaheza tukabishikiriza inzego zidukurira kugira ngo badufashe gutorera umuti ico kibazo kuko bavuze gufatwa nabi hariho gufatwa nabi guturubikwa hakaba gufatwa nabi kubitwa gufatwa nabi umuntu bakamwima ivyo afungura canke bakamwima ivyo arekuriwe n'amategeko uburenganzira bwiwe muri ico gihe hariho ivyo societe ikora igafatira ingingo n'ibindi tubonye ko biturengeye heza tukitura ubutungane bakadufasha kugira ngo ivyo bibazo bitorerwe umuti. Iyo bisize umukozi agakora amakosa hariho amakosa umukozi akora mu kazi ashobora kubatorere kumukoresha wiwe nyine kujya kumukoresha canke ayo makosa akayazana ngaho mwishirahamwe tukabahanura tugatanga impanuro. Hakaba n'andi makosa naho nyene umukozi aca kutangura gukurikiranwa n'umutungane nayo ni nkayahe ashobora kuba umukozi afashe umwana ku nguvu umuhungu canke umukobwa afashe umwana ku nguvu canke afashe umuntu waho hantu muwe yategezwe gutunganiza amufashe ku nguvu. Ivyo societe ntaci bivuga kuko n'amategeko ayo n'amakosa ndengera amategeko ya societe acakurikirana no gutungana n'amategeko ya Republika y'u Burundi. Aho ico urumva swite yavyo mu gutungana kubitanye n'ico kwiwe amategeko y'u Burundi aratombora neza yuko uyu muntu yivye agafata mitonga ategerezwa kumanza gusubiza ivyo yivye hama amategeko abandanya kandi kamuhana umukozi arihanirwa mu makosa aba yagize aba yakoze. Ugwaruka rukwiye kumenya ko akazi gato gategura kanini kandi rukamenya ko rudakwiye kurera amaboko canke ngo rusuzugure akazi akariko kose.